habonetse ikimuri cyo mu bucagucagu, inyenyeri yo mu gaturuturu, ukuza kwa kabiri kwa Kristo, mw'ijwi ryo kubohorwa riravuga n'inkomezi, abana b'Imana bakabohoka hakoreshejwe ijambo ry'ukuri riko rirabohora abana b'Imana hamwe n'ijambo ry'ukuri. Byose ni byiza cyane muri uko kwikangura kwiza, igitondo gishasha kizanye izuba ry'uburyo bw'impwemu. Byose birahimbaye cyane muri iki gitondo cyiza. Rero igitondo gishasha kizanye izuba ry'uburyo bw'impwemu. Umuco mwinshi w'izuba ry'ubugororotsi mu mababa yaryo riratuzaniye agakiza. Imana uhoraho uyu munsi yaje, izuba buri gihe riraka cyane, riramurika ibihe byose rimurikira abana bayo batoranijwe, kugira ngo buri gihe iyo rimurikira abana b'Imana abatoranijwe. Byose birahimbaye cyane muri uko kwikangura kwiza, ko igitondo gishasha cyazanye izuba ryo mu buryo bw'impwemu. Byose birahimbaye cyane muri uko kwikangura kwiza. Igitondo gishasha cyazanye izuba ryo mu buryo bw'impwemu, cyazanye izuba ryo mu buryo bw'impwemu, cyazanye izuba ryo mu buryo bw'impwemu.